n'ibibazo bibiri bitandukanye. Kuvuga ikibazo c'ubukene no kuvuga ico kibazo c'ivyo Barundi barya n'ivyo batarya, jewe ndumva ari ibibazo bibiri. Ubukene burahari mu Burundi ntawo bihakana. Umukuru w'igihugu wenyene yaravyemeye, yarabivuze ati nta mafaranga y'agaciro ariho, nico gituma tutaronka igitoro kubera ntavyo dushora hanze. Rero uno munsi ntiyogaruka ngo avuge ngo nta bukene buriho. Ubukene buhari kandi Abarundi barakennye kandi Abarundi barashonje. Iyo umukuru w'igihugu rero aciye avuga ngo Abarundi ntibarasonza ntibarakena, kuko iyo barakennye baba bemera bakarya ibifyera, bakarya imisiba, bakarya n'ibindi biro byose nk'ivyo, ngira ngo tuzaba tuvuga n'ibinyabwoya n'isazi byose. Biragoye kubwira abanyagihugu urongoye ngo ntimurakena ntimurasonza ubizi ko bashonje. Ico ni ikintu kimwe. Nuko ibintu byinshi bipfira mu mvugo, kuko hariho imvugo ikomeretsa. Biragoye ko umuvyeyi atagaburiye abana, umuvyeyi atagira ico yikorako, utwenga ukavuga ngo ntibarasonza, barashonje, barakennye. Mugabo guta akoko ukaja kurya ivyo mw'ishamba utazi ivyo ari vyo, ugatangura kuzana imisiba nguha abana n'ibindi byo bikoko byose twavuze, sindabizi. Mugabo hariho uburyo, niyo aba yabonye ari ibintu by'ingirakamaro kandi bifasha kandi byafashije ahandi, navyigisha abanyagihugu, afata umwanya bicarane ati reka duhindure nibi, ndabereka ingene babigira. Ivyo birashoboka cane, ntabirya yavuze vy'imibirizi n'ibindi. Abantu bose ariko baramenya akamaro k'ibiti byinshi, bibabi bimwe bimwe, ibyatsi bimwe bimwe, imizi imwe imwe, akamaro kabyo ku magara benshi baramaze kubimenya. Bamaze kubimenya barabikoresha. Mugabo bikoresha uko wabimenye, wabyumvise, bikakwinjiramwo, ukaba wumva wovyubahuka, utahura ubyubahuka. Rero ni ikintu cyo kwigisha, si ikintu cyo kubahatira ko ngo batukireko ubakankamire ngo ntimurasonza ntimurakena. Ni ukuri Abarundi barakennye, aho bigeze ubu nta muntu yobatwenga, barakennye. Ariko ubukene buhari tuzobukira ari uko uburongozi butanguye kwitaho igihugu, kwitaho abanyagihugu, bakabaronderera inzira. N'ivy'uburimyi barabuvuga cane kandi turavyumva, kandi niyo nzira y'Uburundi, uburimyi n'ubworozi. Mugabo bizosaba ubigirira umugambi, ubigira politike y'ukujana abanyagihugu mu ntumbero y'ukurima mu buryo buteza imbere, atari ibintu byo kurima ngo uce urya uwuhejeje, mugabo mu kurima mu buryo uronka ibyo urya, ukagaburira umuryango, ukanashora. Navyo rero ni politike igihugu kizofata. Umunsi bazobishaka kubifata bizokunda. Ubu rero ntibirakunda, baracabivuga mu majambo. Turakeneye rero y'ukundi munsi bamenye ico bashaka, bakakivuga neza, hama bakagishira mu ngiro. Naho ibintu mbona biri nayo ahandi biragoye guhindura ngo abantu ngo batahora barya imisi bace bayirya uyu munsi, abatahora barya iki bace bakirya. Siko bigenda. Umuntu yakuze, hariho ukuntu wakuze ubibona mu mugenzo w'iwanyu, niko bimeze iwacu. Iki ntibakirya. N'abariya bose n'ahariya muri Kongo hariho ivyo bosanga i Burundi turya nabo batabirya, n'ahariya handi nabo bazungu hari ibintu basanga turya iwacu nabo batabirya. Ni ibisanzwe ko bagira ivyo barya twebwe tutarya, nibisanzwe cane. Mugabo byose hamwe, mbega ico tugirira neza n'ikihe, ico dufasha n'ikihe, ico duteza imbere n'ikihe? Nico gikenewe ko abari imbere, abari hejuru y'igihugu bamenya, bakarondera kandi bakacigisha abanyagihugu kugira ngo babakurikire.